ko mudada bo nimba atari kwidiri afite akarangamutima k'umunyarwanda kazi yakoranye n'abanyarwanda na Dumba oya content ya mbere yayihaye Dumba n'umuki n'umunyarwanda Dumba ajejwe iki muri industry y'u Burundi nta nakimwe umva barakoranye content sivyo hakugira umwe ashigikira uyu baguma bapondereye gusa nta numwe yani yashira ku munzana akavuga ati none basi hoya kwari kumena urumva bijya bintu abanyarwanda ahubwo abarundi mu birabire hagufi tuzosanga twinjiranwa mu bintu by'uburofa abapeti barabafise mani abanyarwanda ntacu batokora kugira babone umuziki w'Uburundi ugiye hasi y'umuziki w'abanyarwanda ariko icyo babuze ni Satbi na Fizo Satbi yarabimye umwanya urumva Fizo yaramaze kubakema yaramaze kubashibura nta bishasha urumva ubu Fizo umukeneye na Davis D yamuzanye ati ingo bora bicanu haboze hasha evidence niho yamutwaye gukorera indirimbo urumva rero nugukoresha politike muri byose twebwe turonse content je nshima umurundi atanga content ayi umurundi mugenzi we umusaruro utugume munono umaze gutanga umusaruro ku bantu uzi neza ko atarukundo dufitaniye byahereye ibukuru no mu buto biriyo ijya beef iri hose nta byo kwigemana umuvyeyi nimba umuvyeyi wawe atacana waka n'umubanyi wawe we umwana mwocana waka gute n'umubanyi wawe gute umuvyeyi wawe badacana waka bijya bintu rero mumenye ko ari systeme z'abanyarwanda gushaka gucafuza gusa baca baprofita muri reality erega ukuri umunyabwenga kuvyazamwe ububesha kaca akwiciraho nyene barasangiye umukobwa no gusangira umukobwa nibo bambere bo basangiye umukobwa si wambere basangiye umukobwa aha muri no industry woje ukurikirana abasani ngaha basangira abakobwa none Bifesi na Dramati ni basangira umukobwa Lolilo na Fizo ni basangira umukobwa Arafro ni gusangira umukobwa ni ibintu biri simple cyane gusa no kujya umukobwa afite vision ziwe ujya umukobwa afite target ziwe Sadbi icabonye gimuhaye trending arakibandanya aragikorerako Fizo bijya bintu bijya bu blague buramuha trending buramuha trending buramuha ama views menshi kuri TikTok igakuri gakomera tuko kote y'umuziki rero kote y'umuziki bijya bintu birakwiye c'est bien kuririmba kumugira bijya yumve Mr Champagne ntabayeho nibereyeho je ariko twamumenye mugafise twe no nimba ariko twamumenye niko tu ntiyakwije million views niko yajerega system marketing ya music ubatabikoze uravyikorera bijya twebwe ntabamesha kuri TikTok dufise TikTok ni urubuga rupartaja yo urazi we ufite TikTok kurikirana cyane ukayikorera challenge uraza ama views iyo ndirimbo igira indirimbo irarabwa cyane reka indirimbo yitinze kuri TikTok ibigiye Coucou les amis, ça va? Je pense que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Uyu munsi tukaba dufite umutumire nawe se wundi ni Koreshumwanya Mr Umunyarusaku Koreshumwanya biri gute none fresh abantu ntitwababwiye ibyo dukora Koreshumwanya selection tubwira ibyo wabwira abantu ibyo dukora muri aru photography sa tubwirira abantu ibyo dukora muri aru photography ndego babwira batubwire wewe ubyumva ivyo babisengeye ndinde kubibabwira nzeme nka Mr Champagne nzunguruki barabarege sala photography yalala yareka nta makuru mufise muri aro photography turakora gusa hari abarundi barirengagiza ibintu maba abarundi barengagiza ibintu ariko baba bibonye niyo mpamvu tuzaturimbutsa ego ariko muri aro photography barafotora amafoto uzusanga karu kahininisa gahininitse kamenzo kariki Ewa probleme sana birajeshe gufotorwa n'umukobwa kuri sana Koreshumwanya kiri gute none bon man makuru y'imisi bro fresher ndakenda ba ya ubonye Koreshumwanya turamukize basa abakunzi bacu ndahiro nyabaki oya bandanye banzura mutse abakunzi bacu oya mva ko ndabaramutsa indahiro nyabaki ndahiye imbi ndakenda mama ni ndahiro mbi ikintu na mama wenye nambwiye ati uya nibisanzwe mama heruka muhira ryari so dimanche yari muhira cyambwiye ati cyubahura baza bambwira ngo umuhungu wawe byarahira arabakomesha arabiyama ati mumvire ku muhungu ati rero shigikiwe n'umuvyeyi je shigikiwe n'umuvyeyi
je ndumumesha nta kabikana irumbe atavyonze oya nivyaseriye kuri ko nta mafoto wabonye kuri film nta mafoto wabonye mapa nabonye pe mama yari muhira ewana acha nivyo ibintu yanshikijeko Koreshumwanya none ndakubaza Yego. yawe nyene bro mama wagufata guti yakubonye mama kubera arandi mama arazi ko ndi umwana w'intwari muto mama arazi yuko kweri tuchaka tubwira abantu ko uri intwari mu muryango wawe kubera arandi mama wawe oya sindi intwari mu muryango nkuko ndakubabwira igikuru nuko umuryango wanje wonyene uzi neza yuko ndi intwari muri kandi nije muntu nabaye mustare mu muryango wanje hose je nta muntu numwe mu muryango wanje je nasanze yaramenyekanye wamenyekanye gato yabaye chef de quartier uyu nawe urumva ategezwa kumenyekana ko bagiye kumuha ibiturire bagiye kusinyisha udukaye babategeza kumumenya uyu wenyene kwera urumva ko ndi intwari muri byose cyamamare intwari byose bikuri umumesha nije naje muntu wa mbere mu muryango wanje wose navyaye abana beza ninaje muntu wa mbere mu muryango natwaye umugore mwiza meme na papa na mugore mwiza yatwaye Koreshumwanya mama wari mubi oya ntabwo ari mubi oya ariko papa je nta mugore mwiza yatwaye gusumbya je ntiyandiye vraiment mzee ntiyacuki muri famille kandi mzee nta n'abana beza yavyaye reka ibaze yavyaye jewe uri mubi rero oya je nta none je ndigi none ndakubaza ikibazo kimwe umugore wa mwaturanye gute oya kuri kurakwepa ivyo ndiko ndakubwira je yego navyumvise ko mwavyaye abana beza oya nshaka kumenya ukuntu watoye kijya cirore cawe nta bana beza yavyaye nka je wabona vyaye iyo gira comparaison y'abana mzee yavyaye nabo je navyaye abi wanje ni abo je navyaye nibo beza gusumba abo mzee yavyaye erega wewe isawa watwaye umugore mwiza sivyo utegeza kuvyara abana beza oya sitegeko basa na mama wabo rega we ntimusa ariko nabi wanje yego mugabo basa na mama wabo none umva bo boreka kuba beza gute batwaye mama wabo oya hari abakobwa usanga ari beza ariko bakavyara abana babi ebana felicitation kuba ufise abana beza boss ndi umuhungu wa mbere ku isi no mu muryango navyaye abana beza kandi no mu bapromota niwe muntu uri mu bantu ba mbere bafise abana beza abana nibisanzwe ko hariho n'ibipeti bitera amada bikihakana kugira abana no kubarira no kubatunga fresh kandi akaba ari beza abana beza baragoye kurera bro abana beza baragoye kurera abana beza baritoraguza utuntu urumva bakino dufreshere nkaje abana banje amavuta bisigara zimvye nivyo nagenda kubaza umwana wawe yisiga amavuta yawe ntisiga amavuta zimvye cyane kubera asanzwe ari mwiza naturel ariko yisiga amavuta zimvye gahera afite amavuta yiwe nagiye afite amavuta yiwe yisiga amavuta yitwa gute oya ntayo nza amazina gusa nyina ni wambwira ngo shira amavuta yaheze mugabo Koreshumwanya ariko tuca tukwibariza warongo umugore mwiza fresh none mwahuye gute n'umugore wawe oya man histoire ndende sana kwera ivyo bintu bisaba oya kadoye ndiko ndarya ubunure kadoye gato nta iki ngo wari kujya ubunure ku muriri wari kujya ubunure ivyo nzobikubwira urumva ndiko njya ubunure ndifise press araka video nigeze kubona uvuga ngo ntuzomutanga inkwano sinzotanga oya nini babirazwi ivyo birazwi mutwaye ari mwiza vraiment umukobwa mwiza bareka kuba mwiza ni kimwe no gutwagwa na jewe nikindi shibe mbaya rega n'abakobwa nubwo bari beza barakwiye kwiratira basaba ahungu baba batwaye none twawe na je none yuko ubutomboye atomboye yiko utari kuramuko oya kumukwe ubwo n'ubugugu bijya ibintu byo gukwatanga inkwano n'umuntu bijya n'ubugugu kubera burya n'ubugugu vraiment najya amahera sigura baca bakubwira ngo urabona ngo ayo mahera mwahatanze ngo no tuzogira mu ngo decoration ngo tuzogira ikintu namwe twati nanje amahera nari kubaha niyo nzogura mu stock niyo nzokandikisha umwana ni atangura ishure reka weye reka umviriza rero ndakubwira urana nk'ubunye ko mufise abana babiri sivyo mufise abana babiri wana mamagi ugiye kumukwa siko ugiye kumukwa wokwa nagi urumva watagara nagayera nunda ari azovuka namba ari munda sawa nunda azovuka abari ku mugaragaro ni buko nkubu wacu ugenda gutanga inkwano ufise abana bane voilà abo bose boba nk'abantu batanu koresha umwanya umwe byaranse ko ndamukwa nuko batanu banasaza nkabije by'abakongomani uzawumva ngo
ngo ata akikufa ngo utapa oya burya n'ubugugu antuka abantu babitahure babimenyere bijya bintu byo gutanga inkwano burya n'ubugugu n'ibintu si ibintu ku muntu nyene afite kwiyumvira isi ahiri kiragenda ibintu kungene biriko biragenda bimera kirazira gutanga inkwano no gusesagura kwe kino umukobwa adatanga inkwano wowe n'umuhungu none biranditswe muri Bible cyangwa muri Korani ko umuhungu atezwa gukwa umuhukobwa tuba turi kubaha abana kwa abana mwe muravyara ntaco mwe muzi gusa kugandagura abantu gusa ngo naba abagandaguye gute kugandagura abakobwa je nukuri kw'Imana abakobwa iyaba byo kunda ibintu by'abakobwa twovyihoza tukaposha nabo bakaza baraturonde ariko baraturiye avance ibihungu birahwana biraramajo birondera abakobwa mu gihe ari bonyene babahitana babahitana nka kagatipe kaguye ku rugamba karagiye ko karene bakatari kariye nimba kari kigwari niba kavuye mu bitaro karene na kariko karahana jamunga reka babaza abantu benshi ababaza abantu bangaye wewe urababaye ubabajwe niki babaye kubera just ibintu byashitse aho nawe ntabwe ngo bufise akantu kaguye muri bujya bujinga ubaba Imana yonyene vuze ati kinini gihano ndaguhaye urumva yari umugore wiwe bijya ahubwo dukiye kuryoherwa kuvuga ati yego raba karorero abandi babonereye n'ubabaye ubabare kubona icaha kitabaye reisi bibabaje niki ahubwo biratwengeje bijya ni konte ahubwo biraryoshe wacu biraryoshe amahoro menshi byamushikiye yagiye kwenena ngo agomba guhana ngo agomba gukomesha ngo size ahubwo hasigaye Hakimu size hasigaye nde hasigaye Hakimu araba systeme n'ukuri kw'Imana kandi na Hakimu ngo ako kantu agakoresha peti nuko we yari ibinini n'ubujya bunini hari abandi bamesha rero ba Hakimu asiga vumbi ya Kongo yandi ifizo yaririmba kama vumbi ya Kongo yani vumbi ya Kongo ndi muri inamonia flare ijya vumbi ya Kongo ni size rihagaze bwana size niyo mpamvu atarongora Hakimu atarongora yorongora gute hari umugore yobirindira kw'ivyo bintu abireka none abiretse urashimufite n'umugore ntumugoro nka n'uyo mwanya rego wo kugira ivyo ubwo bwugo bishumwanya oya vraiment bijya n'ibintu bibabaye urabona bijya bintu nukuri Hakimu nawe abe hange nawe amasaha 6 ariko arajegeza n'ivyaye arabikora reka vumbi ya Kongo reka nyatari ahubwo iyo sije gusa tuyihoze reka tuyihoze tuje muri industry muri entertainment je muri industry yes Koreshumwanya nk'umusanguzi rero umuntu twemera inararibonye muri industry oya sindi inararibonye mugabo nantuka ngira mazi ndi umuntu gusa kurikirana hagufi industry nko biravugwa muri industry urabibona umugwi Love Music bavuga ko wasambutse wasambuwe n'umwigeme na nyina mwigeme aho kabisa ibara asambuwe na ewana kijya kintu ubwo niwe ko aratukina cyane oya bijya ni realite man je mpora ndabivuga kenshi we love music bajya abapeti ntibazi gucreate base barigeze guhabwa umuduga bro kugabiga umuduga na conference yarabaye barahabwa umuduga nta content naciye mbona neza yuko ata content bazi gucreate satbi yigeze guca gushutinga gusindirimbo ebona bahati video yayo hari imodoka ikaze kuri iyo hotel ili kwa hotel hari kwa Sioni hari mugi apana hari ku mazi hari ruguru imwe yo muri Rohero hajya haboro bro yayivyaje umusaruro kwa mugabi imodoka urumva ijya we love music nayo ntabwo izi gucreate base ibi bintu byose bibishikira bajya badogo ni serie bijya nivyo kuri n'ivya serie nukuri ni serie bijya bintu nivyo sasa rero barasangiye umukobwa no gusangira umukobwa nibo bambere basangiye umukobwa si bambere basangiye umukobwa aha muri no industry woja ukurikirana abasani ngaha basangira abakobwa none Bifesi na Dramati nibasangira umukobwa Lolilo na Fizo nibasangira umukobwa Arafro
nibasa gusangira umukobwa n'ibintu biri simple cyane gusa no kujya umukobwa afite vision ziwe ujya umukobwa afite target ziwe zo gucafuza abana b'igihugu ujya umukobwa n'umunyarwanda kazi abanyarwanda nabo icyo bifuriza abarundi mwese murakize uyu mutwe bashira down urumva ijya ni system ijya ni strategy yo gukorora erega abanyarwanda ubu turabafise nta bishasha umunyarwanda kaje ateye kuki n'umunyarwanda oya yeno none ntibavuga ngo Ethiopia ni beza hari ibisabuni yo entreta aho nyene ujya mudada yo bari kwidirica ujya mudada bo nimba atari kwidiri afite akarangamutima k'umunyarwanda kazi yakoranye n'abanyarwanda na Dumba oya content ya mbere yayihaye Dumba n'umuki n'umunyarwanda Dumba ajejwe iki muri industry y'u Burundi nta nakimwe umva barakoranye content sivyo hakugira umwe ashigikira uyu baguma bapondereye gusa nta numwe yani yashira ku munzana akavuga ati none basi hoya kwari kumena urumva bijya bintu abanyarwanda ahubwo abarundi mu birabire hagufi tuzosanga twinjiranwa mu bintu by'uburofa abapeti barabafise mani abanyarwanda ntacu batokora kugira babone umuziki w'Uburundi ugiye hasi y'umuziki w'abanyarwanda ariko icyo babuze ni Satbi na Fizo Satbi yarabimye umwanya urumva Fizo yaramaze kubakema yaramaze kubashibura nta bishasha urumva ubu Fizo umukeneye na Davis D yamuzanye ati ingo bora bicanu haboze hashaye vyanse niho yamutwaye gukorera indirimbo urumva rero nugukoresha politike muri byose twebwe turonse content je nshima umurundi atanga content ayi umurundi mugenzi we umusaruro utugume munono umaze gutanga umusaruro ku bantu uzi neza ko atarukundo dufitaniye byahereye ibukuru no mu buto biriyo ijya beef iri hose nta byo kwigira mani umuvyeyi nimba umuvyeyi wawe atacana waka n'umubanyi wawe we umwana mwocana waka gute n'umubanyi wawe gute umuvyeyi wawe badacana waka bijya bintu rero mumenye ko ari systeme z'abanyarwanda gushaka gucafuza gusa baca baprofita muri reality erega ukuri umunyabwenga kuvyazamwe ububesha kaca akwiciraho nyene kujya n'ukuri kujya mudada kweri sivye imbeshere nivyo kabisa baragendanye ariko none wayibije ubu abapeti bamaze uno munsi Melanine agomba gusohora ni hit asohoye ni hit ujya Petit Fernando asohoye ni hit umva bajya abapeti bari hit ari group ubu babanije bari hit umva mu bisanzwe group isambutse ibigiye ariko bajya abapeti baguma bahomora murabe rero namwe ico kintu rero urabona we love music bamaze kuyisambura ego tuvuge ko yasambutse tuvuge ko abanyarwanda bamaze kuyisambura oya ibuye riserutse ntiriba cishishuka we love music abantu benshi bifuje kwisambuka biranka gusambuka kw'ijya groupe baratandukanye mwese akora ivyiwe kuko mu bisanzwe bijya bintu vy'ama groupe ngo je ngo nkorana n'uyu ngo kindagisange nanaka vyama bizana induru gusa n'umuntu mubanya muri chambrette urababara yakwambara agapira wimesuriye ugiruje ari wo wateguye kwambara ibintu rero vy'imiziki rero hari kungira abantu baca kompara ngo fulani ngo ari mufunika fulani ngo ingoma ngo risya ngo fulani ngo ari mufunika bijya birazanamwe amabifu gusa nimba baratandukanye umwe akore ku gatwi kiwundi gatwikiwe ni fresh essentiel nuko baguma bapresenta gusa ibendera ry'u Burundi gusa urumva rero we love music nirasambuka ntige gusambuka kandi ntizona sambuko buvuba gusa nuko bajya abapeti nabo bomenya abansi babakamenya ukungene iyo ntuze uyo muntu agomba kumusambura baci bamuvyaza umusaruro wenyene baci bamuvyaza umusaruro urahabe gusa bave muri beef rero nimba sinzi mu mitima yabo ko bankana vya sérieux ariko nimba bankana vya sérieux canke nimba batankana vya sérieux muri iki gihe bokorana indirimbo bakayisohora iyo yo bari hiti yibihe vyose beko nabonye yuko DJ Fernando ya posting yanditse ngo hari vyanditswe ngo ngo aho we love music yabasaba ngo promo akeza yahaye gasopo akeza net kijya kintu kivuga bo kijya kintu ngo yabasavye promo sivyo ntayo yabahaye akeza rega oya bijya mutaburiza he we
we Landry Mugisha uramuzi babahe gasopo oya mu bisanzwe n'ijya post we yayitanze yibaza ngo aratayitanze twe aradutahaye content sivyo ariko mu bwenge mu bwonko bw'umuririmbyi iyo myidogo yaraheze ku muririmbyi vraiment ngo nagusaba ngo ufashe ngo ubu ni oyaye akeza netse ikora ivyunguka urumva nimba itabafashije nuko atavyungukamo ega hari umuntu wasubona ukavuga ati uyu muntu turafitaniye ubucuti nubwo atoma ivyunguka ni family none basadbi badugije ba Emerisa ni bande za keza babahaye ikintu uko bari bafitaniye ubucuti bavuga ati ino giho cawe ndagiposting iwanje sivyo none we love music bari bamaze gutangura kuyikomeza akeza ibashiremo imitayi ba postinge hama bace bahita oyaye akeza ni bien n'abarinzi benshi bazobidogera reka naje arabanyidogera ngo numa support ariko ngo nguye mu cago biragusha je posting ivyo nshatse kurugwa ni gwanje ruga ni gwanje ni jenze uko narukomeje none voilà kugira rukomere none uza kunjija ndagupo nimbuguye mu kibazo je ndashobora no kugutabariza bagufunze narangugabanya rero bro urumva shobora no kugutabariza bagufunze none navyo ne wobimpora ngo ngiriye fo oya bijya Fernando yavyanditse yibaza ngo akoresheje ubwenge bwinshi ariko bijya nta bwenge buri mwe muravye nk'umuririmvyi ari hit muri iki gihe agezweho kuja kwidoga nguru rubuga ijya media keza Fernando yarayirengeye turaho nyene koresha umwanya turaho nyene hari ukuntu ujya mu jama Fernando akunda gushwana n'abantu ba ma brad fair ku ma réseaux sociaux kijya kino kibona gute mu bisanzwe nico binakubwira ati apete nibazi gucreate showbiz nibazi gukina na showbiz nukuri ku Imana aya mahigwe yabaronka entre Fernando niwe yo batazi gukina na yego ni batazi kugira show Melanine hopfuma Melanine burya nta majambo menshi avuga umva gupfuma ni kimwe Melanine mugabo komesha vuba wopfuma iyi ni moyenne twe dukeneye umuntu azi gukina na showbiz nka Sadbi ni voilà niyo mpamvu rero niyo mpamvu sivyo bose bo kwigira ibintu byinshi kuri Sadbi bakamenya gukinisha imbuga mu bisanzwe sivyo turaho nyene koresha ubwanya yego Fizo amaze igihe arakagira ibintu vya comedy oya muziki ntari TikTok TikTok ere gutagiza ubugugu sawa TikTok tuvuge ko ijya nzira nitubona kenshi Sadbi bayikoresha ariko tuzi ko Sadbi ngaha nyariwe muntu akinisha imbuga cyane Fizo na Sadbi mabu ico kintu nturinde no kugiheza Sadbi icabonye gimuhaye trending arakibandanya aragikorerako Fizo bijya bintu bijya bu black buramuha trending buramuha ama views menshi kuri TikTok igakuri gakomera tuko dwa kote y'umuziki rero kote y'umuziki bijya bintu birakwiye c'est bien kuririmba kumugira bijya yumve Mr Champagne ntabayeho nibereyeho ariko twamumenye mugafise twe nimba ariko twamumenye niko tu ntiyakwije million views niko yajerega system marketing ya music ubatabikoze uravyikorera bijya twebwe ntabamesha kuri TikTok dufise TikTok ni urubuga rupartaja urazi we ufite TikTok kurikirana cyane ukayikorera challenge uraza ama views iyo ndirimbo igira indirimbo irarabwa cyane reka indirimbo yitinze kuri TikTok ibigiye tuvuge ko international iyo strategy reka komeze rujya rubuga ijya TikTok ayikomeze izomufasha gukomeza ibikorwa nene urafise ko atangwe ko asigara nka views menshi none mu bisanzwe bijya bintu n'abaririmbyi bandi aba ba Diamond nibabikora kujya kubera iki barafise abacawa bo kuri TikTok barafise urumva bo barikomeje ku mpande zose ariko Fizo none hari umucawa kuri TikTok ngatwe dufise TikTokere je nabonye afite abakurikirana cyane ni ntuze wa mugabo wa Vanilla Vine wa undi yazino niyo nasaza kurikirana cyane bajya bahozi bose nibisanzwe umugabo we baranga oya nibanditswe urumva amaburi bijya rero Fizo nitubimugayire kuko bijya birakomeza urugo gukomeza urubuga meme na jewe je nari naragabuye Facebook ivyo nahakorera sivyo nakora kuri YouTube hari uburofa nashira kuri Facebook kuri TikTok kuri YouTube utigera ububonaho
none ambo hinge nkwereke none we zijya konte zo kuri FIB nizushira kuri YouTube ariko ubushatse gukomeza rujya rubuga rundi kugira ni warupartage ko bice bigirane gire impact c'est bien Koreshumwanya ya umuziki rero mu Burundi ubona gute bro mu gihe bibandanije uko abafana bagomba gushira hasi Melanin Boy na Fernando abafana babashira hasi nibo bashize hejuru bavuga ko bo bazimya nta mufana numwe nta umviriza pana umufana gusa nta mu promoter numwe ubashabwe kuzimya umuririmbyi iyo cyo ni cyambere ico kintu urazi impamvu nakikubwiye kwanza cewe muri team satura twaragenda muri show ya Fizo kuyihombya tugatera induru sapi urazi ikintu Fizo yacakora yacashira mu Leave Me Alone kacabongereza volume amajwi yanyu n'amajwi ya baffle uwo bishira hamwe umufana rero ari karaguterenza ugwamo mukomeye turabe yuko atayumviriza atanayikunda ngo je ndamwankanga ariko ngino ndirimbo vraiment ngo ni favorite yanje ngo kuva yakaririmba ngo niyo ya mbere ngo nkunze uyo yafashwe miri rero Melanin Boy na Fernando nta mu promoter numwe nta mu journaliste numwe nta mufana numwe afasha buko bazimya kuko twabakunze kujya nyene aribo batwiyeretse nurazi ndirimbo zitwa Molo Mona Lisa urazizi joli kwa jewe nawe hari umupromoter yari kara promoting hajya hari umufana yari karavuga ngo jingo ngo je suis le fan de d'ici oya frère bajya baje batuguyemwo vutu baradufata mpirire kare badukoresha akajambo rero ku bantu bariko bavuga ngo bomuzimye ba promoter abo nta bwenge bagira umva abo nta bwenge kandi abusanga ari abantu bifite urubuga rumwe gusa bavugira kuri status za WhatsApp za status usanga zirabwa n'abantu igihumbi ugasanga nta na babiri bagiye kuri YouTube umuntu yo navuga ivyo ni wa mucawa novuga ati wa muntu afite aba followers benshi urumva dufate nka Simbizi akeza nka jewe nawe we yalo tugiye hamwe example hari umuririmbyi yobona esheki tugiye hehe hamwe urumva kubera iki ubwonko bwawe n'ubwanje n'ubwa Simbizi n'ubwa keza bigiye hamwe turiga ngene tuvuga tuno muntu ewa tugomba gufyunda igihere kabisa ariko aho naho ikibazo cyakiza niki hari indirimbo itazibigwa basohoye ubuswage umuntu ugomba gushira hasi mwagiye ikigwe mu mushire hasi akenda gakora indirimbo ubuswage iyo mwene wacu uyo abapfuye ariko akiri karagukoma cyo ne dramaturazi igihe bamuhigiye ngo yasubiye inyuma ngo yazimye yaca baha kosho ni hiti igeze kuri 3 million 600 kandi bari bavuga ngo Dramati ngo ntanderagira ngo yazimye vutu n'ubu Dramati yobongera yobakubita abakoreye umuziki Sadbi ni bavuga ngo Sadbi ngo generation ngo generation ngo zaramuzimije none je vais bien si on ndirimbo Burundi bufise cyane none abo bavuze ngo yazimye urumva niba East Africa nene ntaka video wabonye na Diamond bashize kuri TikTok je vais bien Diamond karita umukobwa bari kumwe na Diamond agumagira gutya je vais bien iriya ni réponse ya Diamond ya urazi hit ya Sadbi muyubaye nivugwa mu izina arusi team satura ntiyaciye muri team satu jewe nukuri na Sadbi ntugira ngo hari byinshi je turayaga oya nukuri kw'Imana gusa ico mvuze mwubahe Sadbi nta kindi ndengeze satura mabafre na dushimira na Koreshumwanya yo bana ko bwije ikiganiro tugigeze ego cyane wani itara rigomba rizima ego tuga tugushimire cyane kubona wacu asante sana mwene wacu mwakoze Alu na Mabu Imana ibakire kabisa yes twongera tubashimira namwe twakire tugiye oya twongera tubashimira abantu bose bari baradukurikirana abantu bose bafata kanya ka badukurikirana mutugire subscribe na comment share kabisa sana tuba tubaryohera cyane.